umutari tuba duhari nagwa nk'uruhari ntibidusaba mani mani aho mutari tuba duhari nagwa nk'uruhari ntibidusaba mani mani aba besto tuba dutuje mwebwe ni mukunde gusa mwicunge. Hello everyone, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye naho aherereye. Abakunzi ba Linox TV abari hano mu gihugu cacu Burundi ndababwira ngo mwiriwe cyane kuko amasaha asa nayo ariko aregera imbere. Hanyuma namwe abari outside mahoro cyane gose. Ni Gagara Bell kuva kuri Linox TV ndabaye ikaze mu kiganiro twabateguriye uyu munsi. Nkuko musanzwe mubimenyereye ni Talk to Me. Uti rero no munsi twabazaniye iki canke tubafitiye ikihe gishasha. Ndashobora kuvuga ngo ni wiyumva uzoze ngo utware mwishayo aho mutari tuba duhari n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Azi muri ko murabibona ndi kumwe n'umujene. Uzi umujene nivyo n'umujene canke n'umu myiza yambaye neza nkuko muri ko murabibona. By the way turaberewe, mushaka muze kwivuga muri commentaire canke mushake mureke, ariko twe tuzi ko biri cool. Mari cyane gose. Ni sawa. Meze neza. Yego. Reka tubakire tuvuge ngo turi mu bwami bwa Linox TV kandi ntimuduhariritse. Okay, niko bimeze. Urashaka turamukiriza abakozi akazi. Ndabaramukije ariko badukurikirana. Ndabifuza n'umunsi mwiza canke ibihe vyiza. Ya, nawe ndakuramukije kandi. Urandamukije. Kandi. Arandamukije kandi twari kumwe none once again asubiye ko ndamuzi. Once again, yeah. Ariko hari akantu kamwe atakoze. Tumuzi nka Epiday winner. Abantu basanzwe bamuzi canke abasanzwe bamufana basanzwe bamuzi niko yitwa. Ariko nawe arashaka kutubwira. Turaza gukoresha ico canke arashaka kutubwira kandi kantu ifa. Ibasa mwinjiri. Akantu kagute? Irindi zina rindi yaba. Irindi zina rindi giwanje. Okay. Nitwa amazina y'abavyeyi nitwa Epipode Irankunda. Irankunda Epipode ariko nyine ubu narahinduye nitwa Epiday winner. Okay, yitwa Epiday winner. Nibaza ko niryo zina akoresha muri career yiwe nkuko musanzwe mubimenyereye. No muri karangamuntu ndimukurishiramo. Aka kantu asurinye ifoke tuzakagaruka ko ariko sisaka ko tukavugana wenyene. Zina rya mbere narajyanse. Kubera je nazanye giwanje nkunda. Aho numva ko uburenganije abavyeyi by the way. Nyine banyise izina ntashaka. Ni kuvuga wowe. Sinanzara bwanje none. Izo kuronka amahirwe ari kuvuga ati ngo mama. Yeah, fresh. Epiday winner. Niyo mpamvu narihinduye. Iyo ndiza kuba ryiza ndarikunda sinabwo nari kurihindura. Ariko yenda nace numvise wapi. Izina ryawe ni ribi. Epipode. Sigyo. Kugira ngo siza kuzakoresha iryo nyene Epipode. No changenda no. Anyways, we're joking. Nkuko muvyumvise ni Epiday winner nkuko musanzwe mubimenyereye. Imbere yuko tugana ibintu byinshi bigiye bitandukanye uretse manenda mumaze akabaza kamatsiko. Bwa mbere wari ubisukuje muri Linox TV gukora ikiganiro. Linox TV ya. Wari ubizi? Nshaka kumbwire why wahisemo kwambara like iyi style. Niyo nabonye hafi. Niyo nabonye hafi. Yego kabisa. Kana ko ndihuta naje ndiko ndihuta urumva niyo nabonye hafi nahise mpitana. Natoye mbona hafi. Aranyivye. Kandi twaciye tujanisha nkuko hejuru no. Cyane ntabyubona ukuntu wambaye. Tugaye peace kano kantu basi. Peace. Voilà. Shaka rero atubwire Epiday winner imbere yuko tuza kwinjira mu bintu bindi biri deep kubera ko ndamufitiye n'utundi dukesyo tundi dusanzwe ariko imbere twinjiramwo turashaka kumenya kubera ko hariho abakunzi ba Linox TV bashobora kuba baradukurikirana bashobora kuba bumva mwishayo bashobora kuba bumva ababesto bashobora kumva n'izindi ndirimbo nyinshi ziwe zigiye zitandukanye ariko ugasanga nta makuru canke nta bintu byinshi cyane bamuziko. Ndashaka rero Epiday winner mu majambo make cyane atubwire mbega Epiday winner ninde? Umuntu asanzwe nk'abandi mvuka mu ntara Kayanza
niyo nakuriye, niyo nize, niyo nahereje kandi ibindi nibiki hama nkaba ndi ngaha ndi musicien mfise ntabwo mvuga imyaka mfise ndi mutama ndakuze aka kantu bakunda kuvuga ko ariko baraturenganya by the way kandi ntabwo ndubaka yego uri single ndi single era sinzi ariko ntabwo ndubaka ndacyari umuseribateri. Okay, nkuko mubyumvise avuze ngo yavukiye mu ntara ya Kayanza nkuko bivuze n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko by the way je ndabaye interested gato uze ko ari single kandi karagaciye yani nabatangiye kunkatira hakiri kare nabatangiye kunyangira mbega usanga ashaka kubwira kandi kandi turasubiramwe mu nyuma kure nta kibazo. Okay, it's fine. Epide Winner nkuko bivuze yavukiye mu ntara ya Kayanza nkuko ahejeje kubivuga, ariko turashaka kumenya mbega uyu munsi turiko tukubona muri carrière uri umumuzicien nkuko ahejeje kubivuga, ariko turashaka kumenya mbega turabizi ko iyo umwana canke umuntu wundi akura yumva ati je ndashaka kuzoba umuganga, ndashaka kuzoba umudoktor, ndashaka kuzoba umwigisha, mbega ni inzozi wahoranye kuva kera canke hoba hari indi mpamvu yindi yagupushe? Nta nzozi nahoranye, nzozi nahifise zari zimwe tukiri abana twiga nko mu wa mbere, mwigisha ko badushaka kubiki, shaka kuba president, shaka kuba papa, something like that. Je nta nzozi nakuranye, gusa nuko habwi nagiye kwisanga mu muziki, ni ibintu namaze nisanzemo ko bivanye na famille, nakuriye mu muryango w'abamuzicien, nakuriye mu instrument, nakuze nzasanga nzi kuvuza ibitari n'amapiano kubera grand frère wanje yari umwigisha wabyo, urumva nkura nzi kubekinga, nkura nzi amajwi rya mbere rya kabiri rya gatatu, sanga nakuriye mu muziki nyene, nivyo nakuriyemo tu. Ego, ni ibintu yagiye kwisanga nk'umunyuma ndakubwira nawe kuri dukurikirana ushaka ufite ikindi kintu ukunda birashoboka nawe urashobora kugikora ukacisanga muca ukagikora neza gusumba nuko uba wibaza ko ushobora kugikora. Ariko by the way iyo umuntu winjiye nko mu kintu surtout nk'ibi bintu by'amakarrière aba agaragara cyane, ushobora guhura n'ibintu byiza canke bibi. Bega Epide Winner ni kihe kintu yoba yarahuye naco kikamuryohera canke kikamubabaza mu muziki? Ego, ni byinshi kweri duhura navyo bikaduca intege, ibindi bikatwankuraja, urumva. Na video ya mbere nakoze yari video ya mbere twagiye muri shooting, tugiye kuruhuka cha twibagirira amakamera, amagimbo, amadrone, ibikoresho, impostire, tuvyibagira muri taxi kiragenda, video jifuza uko nyene iranyika, ibyo bintu novuga bimaze kuntusha mu mutima gato, nkumva umenga ibintu ndimo bifite amariske menshi. ntagiye birashika ukumva umengo wobiheba ukabivaho? Birashika kwera, ariko umuntu ashobora kuvamo, ntashobora kureka. Iyo azi target ziyo biragoye ko ugira ubiheba, reka Nukuvuga hano niho hantu honyine ushobora kumva ukumva ko uri kurabaho pe, niho honyine ushobora kuza. Nibwo buzima bwanje. Mbere ko tubandanya kandi kana urashobora kuduha akapera basi kugira none urukora turaba. Aho mutari tuba duhari, ntabwo nkuru hari, ntibidusaba mani, mani. Aho mutari tuba duhari, ntabwo nkuru hari, ntibidusaba mani, mani. Aba besto tuba dutuje, mwebwe ni mukunde, gusa mwicunge. Aciye kubita ahantu nari nshaka. Sije ndambwiye aririmba indirimbo irimo utuntu twinshi. Hari abakobwa benshi bari bambwiye ati nukuri ni mwahura na Winner uzi umutubarize utubazo twinshi cyane kubijanye n'indirimbo. Ni indirimbo bisa nkaho abantu benshi bakunda kuvuga mu commentaire narabiravye ngo urabateranya n'abasheri babo. Kugira ngo wandike indirimbo woba wisunze kuki ko twumva ari indirimbo iguma igaruka ku bintu by'ama relationship? Kintu ni nabo navuga gute,
aba best kugira nandika aba besto naririmbye ibintu nyene mbayemo naririmbye ubuzima bwanje j'imiziki nandika ibintu by'ubuzima ntabwo ninspira ku bintu bya hariya canke bya hariya oya wumvisha imiziki yanje uzokumve jewe ni jewe mba ndiko ndivuga rero imiziki yanje yose bijya ni ama true story gusa yeah. Ni wowe byumvikana ko ari wowe haba iyo adahari ego Mariko uriko uradukurikirana uyu niwe rero araguca inyuma uze kuza umufate aza kuba ari hajya nashiri wawe n'ubu ntazi ko turi kumwe nawe abizi oya nawe ucusarisha wamubeshe ko wagiye ku ishuri kumbe uri kumwe n'umusanyi by the way hariho ukuntu bakunda kuvuga ngo abantu nka bamwebwe ngo murakunda kuvyonga akarere oya stazonze Ivyo ntavyo nzi nta karere nzonga je kuri ubwo nka karere ushatse kuvuga batahuye iki wewe si nyene zancanze kandi uzi ko atavyo nyene zancanze bibora neza oya bivana n'umuntu wariwe abantu tubatandukanye rero simpaka abantu bene batwebwe n'abantu basanzwe abamotari aba taximeni abafundi bose baravyonga uburere n'abapatiri baravyonga nyuma yo kwandika aba besto ukabona amakomentari menshi ariko avuga ku kintu cy'uko amakupure yoba atifashe neza muri iyi minsi bitewe n'indirimbo y'uyu mugabo mubona ahagaze hano sinzi ko dushobora kumubafungira cyangwa ko dushobora kumubabarira arashobora kutubwira feedback ziga ndirimbo wazakiriye gute feedback gushika nino saha n'ama challenge ndacyaronka feedback ni nyinshi kandi feedback nziza bavuga ko nabavugiye ibintu wamvugiye ibintu wandirimbiye ibintu wavuze ibintu byo mu buzima bwanje nasanze ubuzima bwanje ibinshikira ivyo bishikira naka nivyo bishikira wewe uriya rero nakoze indirimbo y'abantu nyene nisenze nakoze indirimbo y'abantu gusa nta muntu yidoze kuko udafise umubesto antiribuye udafise best friend udafise umuntu wawe wa hafi atayishiri wawe ariko ndari buzibuye hafi yego kweli nagira ndamuteri weje na best office namufise jere kweli no munsi ni jewe best wawe oya mfite wewe no munsi twari mu kiganiro ariko nyine after this cha tuba best bagiye tuvuze best nko kubona ko aradukurikirana ako gaterme batakazi wababwira ko tuba dushatse kuvuga iki besto ni best friend besto ni genre umuntu wawe wa hafi umuntu wawe ushobora guha ashobora kurutira n'umuryango ntuzi ko ushobora kugira umugenzi akurutira umuryango indazi urabizi ushobora kugira umuntu akurutira meme na girlfriend wawe canke boyfriend wawe umuntu azamabanga yawe n'umukunzi wawe utarabwira canke na mutoyi wawe umuvukanye wawe atayazi bari ugasanga hari umuntu w'umugenzi wawe ayazi uwo muntu rero ni umu best friend niho twita aba best aho mvuze bike rero hari ibindi bintu byinshi rwose biremereye byingeje inyuma y'ubwo bucuti nyuma y'iyi ndirimbo hari iyindi ndirimbo kandi kugira ngo uce twinjira mu tundi tubazo tw'amatsiko tundi dusanzwe hariho iyindi ndirimbo waciye usohora novuga ngo sinzi ukuntu ushobora kubivuga ni indirimbo waririmbye ugaragaza nk'aho wowe uri mu rukundo iyihe ndayitanga yego ya hariho akantu wavuze ngo mwese murabe mutekere mugende muri make twese yaraduhaye ni kuvuga Kelman ikire misi ashize ko abantu babiri urumva kera isi yaba ko abantu babiri kandi n'isi yari iryoshe bari babayeho neza bameze neza batagase ariko kuva aho badekoneye abantu baca baragwira urumva rero nashatse kuvuga ati mutubise tugarukane ka kanovera ka kera ariko ni kote yo mu rukundo rega murashobora kuba mu rukundo muri abantu 200
muri mu rukundo rumwe muri abantu 20 mu rukundo yego ugasanga sheri wawe arafise sheri wiwe biraba kwanza niko bimeze pana birabaho niko bimeze nk'ubusheri wawe arafise nk'abandi nka 20 ku ruhande yego niko biba bimeze mwavyumvise ko atari naje mbafise abandi usanga rero ari biguma bitorna hahandi rero nashatse kuvuga ati reka twe twibere babiri basi batubise baduhisi yacu kenshi cyane muri industry yacu hano mu Burundi dukunda kumva abaririmbyi b'umuziki ndundi kenshi usanga basa nk'abidoga bavuga mu bijanye n'ivyo musanzwe mukora ko bishobora kuba bigaragara nkaho bitari ku rugezo mwifuza ko byagakwiye kuba biriko mbega nka Epiday Winner nk'umuririmbyi tubona muri iyi minsi ariko avyifatamwe neza anakunzwe cyane n'abajene ndaza bariko baradukurikirana bashobora kuba bamukunda canke basanzwe bamufana cyane gose twitega iki canke ni giki ariko aradutegurira twovuga nko mu minsi ashobora kuduhereza canke niyihe mpinduka yumva ko akeneye ko umuziki ndundi ugerako ndavuga impinduka ntabwo izanwa n'umuntu oya impinduka izanwa n'ibihe bizana impinduka urumva twe gusa no gukora kuko je sinoca navuga gute uramaze kubona umuntu akora cyane abakora cyane sibo bashikana imbere sibo banahabwa n'ikibanza sinzi ko umaze kubibona ariko ujya muntu uraraba abantu bari hejuru basi mu masektere yose haba mu basani haba mu biki usanga abantu bari hejuru sibo baba barapambanye rero uvuze ko twopambana kugira dushike kure umuntu agwana cyane so ashika kure uho yabashika kure abanyezamu barara amajoro bataryama nibo baba bafite amahera menshi abamekanisye bakoresha ibiguvu byinshi nibo baba bafite amahera menshi kurusha abandi rero ubuzima busaba strategy kandi bugasaba n'umwanya iyo umwanya wawe ugeze baca umugani mu kirundi ngo hagufi karatenda iyo umwanya ugeze rero umwanya niwo utaragera maybe mu Burundi buri ku bintu bijyanye n'umuziki n'ibindi bihugu usanga nk'umuziki nka Tanzania cyangwa Nigeria yaradusize ariko nyine no mwanya wabo harageze igihe Amerika ariyo usanga n'umwanya gusa n'ibikorwa birimo ni gupambana kuguma dukora dukreye ibintu bishasha tunakundana kandi twanencourage n'abandi ba artiste b'igihugu cyacu tubabwira ngo turabakunda kandi courage cyane gose imbere yuko turangiza kino kiganiro hari utubazo dukeya cyane tw'amatsiko bashaka kumubaza Epiday Winner mbega iyo ugiye muri douche atangiye gutwenga iyo ugiye muri douche uri kuroga ni ikihe gihimba c'umubiri utebako ni mu maso narisiyo ko ari byagira mbere ni mu maso iyo ngiye muri douche igihimba c'umubiri ntebako cyane ni mu maso merci kubera urazi impamvu mu maso ni face niho abantu bahita babona bisaba nyambara uduhera urabe neza ko wadukuye kwiki wumve kuri safi kabisa sinzi gusa nawe nyishure ico kibazo oya nije ndakunda tugire tuze nawe nyishura twumve mu maso naje kandi nganda gukwakanira akabazo ka kabiri arankwakanije kweri it's okay nawe nyikunda gutwenga nivyo cyane nizihe mpamvu nka zibiri wompa zigutera gukunda gutwenga hanimo nuko gusa nta mpamvu intuma ngo ntwenga just bashaka gusa kuongeza ngira imisi yo kubaho numva umenga nta kintu conshavuza gihari niyo ntutse ndagutwengera jewe sinzi kubabara mu buzima niyo nababaye sindabikwereka ngo ntwenga ukunyene rero je ndagoye buryo numenya ko nakubabaje numenya ko wambabaje numenya sinkunda kwerekana abasamaranga mutima yanje akabazo ka nyuma tugira ko tunarangiza n'ikiganiro cacu Epiday Winner arakunda abana gute ababebe cyane gose nakunda utwana no mera twamatuza kunda mutsa twinshi najinda nagakeneye kukabyara kana merci nk'uwoterura umwana mutoya afise nk'imyaka umwaka n'igice canke imyaka ibiri agacarira
nakahe kantu wamukorera kugira ngo asubire muri mood imeze neza cumubwira kudutama nkuko Merci cyane rwose reka ndabashimire kuba mwatwitabye kuri Inox TV byari ibihe byiza cyane mwakoze kutwitaba twizere ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzohaba cyane rwose kabisa tuzohaba rwose kabisa Merci beaucoup n'abakunzi ba Inox TV reka ndabashimire ndababwira ngo mwakoze kubana nacu hanyuma ko ariko baradukurikirana bataragira subscribe please mugire subscribe mu sharing commentaire zanyu ziba mbi canke nziza turazikunda mugire umuhingamo mwiza turakunda cyane gose ciao peace out